Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nagenda bashingira intahe jewe hari heze umwaka n'amezi abiri n'iminsi 10 ça faisait 1 an et 2 mois. Mvunitse ngendera kuri bekiye zibiri harateba haragera igihe ndagendera kuri imwe ubu nagendera kuri bekiye imwe ntayifise sinashobora kugenda hanyuma naho je navuye muhira nzi neza numva ko nja gukira kuko icyo gihe Satani yantegeye muri iki kibuga iki ncagira nti hajya wantegeye niho maramarizo aho yantegeye niho ubu ndiko natambuka murabibona ndagororotse ariko kare sinava hasi ndafise ijapiki kare twereka inyane kare watambuka kare wagenda bimeze gute ishengero ry'Imana turanezerewe ivy'Imana ikirakora muri kino kibanza kare benshi bakunda kumuna ku mugoroba ndakunda gutambuka buhoro bambona ngenduku ubu uri kugenda gute ariko iterere hasi mureka iterere hasi wenyere ubwiwe narekuye ndagororotse niko ngenda nitegeye amashimeshe impundu nyinshi Satani yaraneshejwe Satani nakibanza hagiye kugira ubugira kandi mu buzima bwacu haleluya abaneze dukoma amashi menshi wumva umeze gute mu mutima ameze neza cyane ndaryohewe nuko Satani aho yantegeye ari hatsindiwe muri iki kibuga turiko giriye ngaha nyene Imana yacu yabwe icubahiro amashi menshi ku mwami w'abami indayisigaranye amen habaye kirosha kubanza kutubwira icyabaye kuri we jambo kanisa jambo sana na Mungu pia wabariki watumishi wa Mungu amina kwa jina naitwa Iteriteka Zuena natoka muji wa Kongo Kalemi yitwa Zena ava muri Kongo kabila yangu niko Mubembe Mbondo no Mubembe muri Kongo nilifika masaa ya saa 8 hapa yashitse hano amasaha ya saa 8 lakini sasa ilifika misisi bali nipola vitu vyote hivi sina simu sijui wazazi wangu watanijua yari yagize ikibazo baramwiba imbere yuko azangaha nilimwambia mzazi wangu amwambia papa mimi nataenda Burundi na mimi nisikie profete naniye kama ni keve simutambue mzuri yabwivuze ngo yashatse kuza mu Burundi kugira ngo mzazi wangu akasema zuri hapa lakini ule mzazi wangu ni babangu mdogo wazazi wangu wote bali baua mu vita mama simujui baba simujui bali baua wote asigaranye se lakini nilisema acha niende tu Burundi abandi bose barapfuye bali nipola vyote sina hata kitu franga bali niacha 10,000 francs Kongo nikafika mitavuka tu yari asiganya amafaranga 10,000 gusa hivi niko najiwaza tu nitafika tena Burundi Kongo ngo ndashika gute mu Burundi nikasema ndafika tu nione batumishi ba Mungu aravuga ngo ndagenda mfise 10,000 mfe kubonana n'abakozi b'Imana sijui kitu tarudia tena kule kwetu Kongo ni kitu gani kilitokea wakati ulifika hapa sasa nilifika hapa nilikuwa na kivimba mtumbo na maliza miezi 5 niko nacho yarafise yaramaze iminsi afise ikivyimba monda miezi 5 amezi 5 afise ikivyimba monda balikuwa nasema atani ba Bukavu baniopele ni bariko bamubwira haci iminsi ngo bazomujani Bukavu bamubage lakini hivi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu napona nchi ya Burundi ariko no munsi ararosugukira kubw'ubushobozi bw'Imana mu gihugu cy'u Burundi Mungu azababariki amen bahezagire asante sana Mwenyezi Mungu awaongezee tena nguvu murakoze cyane Imana niombe tena nione kisi tapata tike ya kurudia kwa nyumba na waombea watumishi Mungu awaongezee mafuta kabisa mbinguni mimi najua tu mtaenda ubiri Goma Bukavu Lubumbashi mtafika arize yuko Imana izotwara gukoresha abakozi b'Imana igoma Lubumbashi mtu wa Lubumbashi mtaenda Lubumbashi mjo sasa niko nasimama hapa nisema Mungu batumishi Mungu akanionyesha hivi alinionyesha kitambaa cha mweupe na batumishi Imana yamweretse kitambaa cha mweupe mutaenda Bukavu kuhubiri amen mutaenda bazogenda ibukavu abarundi muriteguye kuja Bukavu asante sana
muriteguye gutwara ubutumwa bwiza muri Kongo. Amasi menshi ku mwami w'abami. Nilisaulika na niye karte ilinipotea pale, karte ya directeur ya Kongo, munitafutie hayo. Nabaomba. Abo babatoye ikarata yiwe yakaranga muntu yo muri Kongo. Barashaka kuyimusubiza. Muce mwituzanira ngaho imbere kugira ngo aronge nasubira iwabo. Mwavyumvise? Murabe uwo yayitoye ayimusubize. Okay. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Je nanje narifise ikibazo c'amaboko. Aya maboko yanje yose yarifise ingorane ngaha. Yarifise ingorane ngaha muri articulation. Nta kintu nashobora gukubita mugabo undagira ukuboko gutya, gasuwe nkagira ukundi gutya. Umba kare ndabigize gutya naca mpera yo wese. Kandi ndamutse nsitaye na gatoyi naca ntembagaye ntibyakunda ko ashobora kubyuka kubera amaboko. Mugabo ubu nakare nigeze usitara ngomba nyene ukuguru kurakebana nkubita ukuboko hasi mugarabwa nti satani nje uri kurakora byose ndazi yuko no musi nakumara amazi. Rero ndamumara amaji no musi Imana iguheza agira amashi menshi. Habaye iki? Haleluya. Ndashimira Imana kuvyiza ingiriye mwaka kanya. Je naje mvuye mu Nyabugete ndaza numva uruntu ku mutima, numva umubiri wose ntameze neza. Aho batanguye gusengera bujyana hasi nza numva ntanguye ndakumuriro umubiri wose. Ndagomba gushimira Imana kuvyiza ingiriye mwaka kanya. Murakoze. Amashi menshi ku mwami w'abami. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe cyane. Nanje Yesu nkoreye igitangaza gikomeye. Vugura bishengero hariya mwegegwe ngaho imbere gatoya. Nari ngwaye mu mutima, narifise ikintu nari maranye yinga mu mutima. Naguma numva gitembera mu mutima gitembera. Ariko maze gushika nkishika ngaho imbere nagiye numva icyo kintu nkaguma numva higuma gitera kiduga. Nkagomba kukivomesa nkiyumanganya ukamengo sinovomesa. Icyo kintu numvise byose ndabivomesa nubu numva nguwe neza umutima Yesu. Shose wakidashwe umeze neza. Yego. Imana iguhezagire cyane. Amashi menshi. N'uyu nawe aje hano igihe Apotre ariko arasenga yavuze ngo hari abantu bagira badahwe ibintu bariye bibavemwo. Uyu nawe nivyo byamushikiye. Yesu nashimwe. Anje ndi umuntu yagomba gushinga intahe Imana yamugendereye. Bamudugiriza ijwi gato. Yesu nashimwe. Nanje ndi umuntu Imana yagiriye neza nagira nshinga intahe. Je naje mvuye muhira mvuga ati je ngiye mu gikorane kandi ndizeye ko Imana iza kumbohora. Nkibivuga nkisengera muhira nagumye numva ibintu biriko biranja mu nda. Menga ninzoka ngomba ngwara. Ndaza nyene ndashika ngaha. Ndasenga. Haje nyene umukozi w'Imana avuze ngo tuze ngaha imbere. Ntangira kuvumesa, ndavumesa ibintu byinshi. Ibintu nyene bitangaje. Nari sanzwe mbabara no mu kirenge, nimaze igihe kinini ngwaye ikintu mu kirenge umenga nagasonga uhonyoye. Ubu wiyumva gute? Ubu numva meze neza. Unyora neza meze. Aha, urashaka kugenda hariya bakabibona utambuka atakirato wambaye. Yego. Imana ishimwe. Ndashima Imana kubitangaza inkoreye. Amen. Amashi yandi menshi. Amen, amen. Uyu nawe igihe bariko barasenga bavuga ngo bafata aho bagwaye, nawe ngo yarafise ibihute ntiyashobora kwicara, hanyuma bahejeje gusenga yumva aricara, yumva ububabare bwaheze. Yesu ashimwe. Nanje naje numva ntameze neza, nari numva bidakunda ko nicara, no muri bisi ntibyakunda ko nicara.
uwo twari kumwe niwe naciye ndamubwira ati burya aho ubona ni hatari burya agahuzu karahisha ahantu kubura uko ngira sinari kuza mu gikorane ariko ndashimira Imana ko yankijije ubu numva ameze neza nasubiriye ndicara ndumva bikunda. Ikindi naco nshimira Imana nawe mfise umwana ari muri orphelina i Bururi mama wiwe yaramuvyaye acarapfa yaragwaye ico gihe barantelefona ndaja kumugwaza arakira ariko maze kumara desomene ruguru ndamugwajije maze gushika kandi baca baransubira barantelefona yuko yasubiriye gufatwa aragwara ndababaza ati ubu naho yafashwe gute timana yanje tije nta mwanya mfise wo kuza kumugwaza urabona nta tike nifitiye ubu uya rero reka tumusengere arakira barambara ati naho uri kuranka kuza ati ubu hose nka vya bindi vy'ubwa mbere ati araremvye gose nukuri byaranyankiye kuko uwo mwana namuboneye ko amarushwa menshi gose ubu none bimeze gute amakuru ufise amakuru mfise nuko numvise umwana yakize muri je nabyiyumvisemwo telefone yanje ntabwo yari hafi naciye ndondera uwundi twari twegeranye ndamutira ndabatelefona ati ubu Dani Chris ameze gute barambarira ngo ejo mu gatondo bashobora kuducura tugasohoka ibitaro rero Imana bampera umugisha cyane. Amen. Amen. Reka twese duhagurutse ku maguru yacu. Ejo tuzotangura kare. Tuzora umwanya ukumva inazi umwanya ukwiye. Hama kandi mbandanye gutumira abantu. Yesu ashimwe cyane. Mu ntahe ziratanguye iya mbere n'uyuyu. Ku mwaka uheze dukora igikorane handi twasangangura ibicaniro nawe nyene ngo yarafise igicaniro kimugwanya kuronka akazi yaramaze imyaka myinshi adakora ariko inyuma yuko hasanganguwe ibicaniro mu kwezi kumwe yararonse akazi ngo yaramaze gusaba akazi inshuro 82 rero agomba kubivuga inyuma yako kazi Imana imugirira neza no kuwa gatandatu uza afise mariage. Yesu ashimwe. Je naraje nga muri deuxième édition l'année passée mu gingo busagutse hanyuma nkuko mweje kuvyumva nari nacitse intege ntango meze ngisigaye zo mu mutima ndanabwira na Pastor Claude ajya muri intercession ndamubwira ati nubwo nandiko ndasengera abantu. Uko muramwumva? Okay. Ndamubwira ati nubwo nandiko ndasengera abantu muri jewe naheze hasigaye ko Satana aho ari imwe gusa hamace ngwa hasi. Mugamwe mwera arambwira ku munsi gira kabiri arambwira ati nturekure ntuhemuke ati ndaje gukora igitangaza cyo ndamubwira ati ibimwe ho ruvuga ko uje gacuteba urabona ko atangumiza isigaranye ati nawe wihute nkuko bivuze hama turasenga turasamba ivyo bicaniro hariyo aho nari maze gukora 3 hariyo plafond harenze yo mushahara nanahaye n'umutwara apotre ndamubwira ikibazo mfise aransengera hanyuma Imana ikirasamba iyo plafond irabigwiza cyane none irashoboje gutegura na mariage sabayezagira ngo Imana iramushoboje no gukora mariage amasi menshi ku mwami w'abamu ibi bintu birakora ibi bicaniro bisanganguwe abantu baridegemvya abantu baregukira amasezerano yawe ayandi mashani menshi ku mwami w'abamu twumva inaye kurekera. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Jewe nje gushinga intahe maze igihe kinini ya gosi bakambarira ngo namasi mabijanye n'ibintu byo mu miryango naraye nicaye buraca kandi si jyambere ni ingwara maranye igihe kinini ya cyane nkabana ntashobora kuvuga ngo ijwi risohoke ubuye ndavuga neza ndashima Imana ko nakize n'umwana wanje ari ngaha yo bishingira intahe niwe yambariye ati mama tugende mu gikorane Imana iragukiza bure ndashima Imana nibaza ko ntazusubira kunanirwa kuvuga kubera je sinasohora impwemu ngo bikunda n'umwana wanje ari ngaha yo bisigura Yesu nashimwe. Ubu birakunda ubu birakunda cyane gose ubu birakunda cyane gose ninde yabikoze yes ninde yabikoze yes ninde yabikoze yes tumuhiki impundu zacu na masimaje. Amen. Imana iguhezagire Imana ikukire neza
uyu mudayimoni yaguteza iki kibazo ntazongere kugaruka n'umunsi n'umwe mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana iguhezagire cyane. Amashyi menshi ku mwami w'abami. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi. Yesu nashimwe. Jewe mpagaze ngaha gushinga intahe y'ukuntu Yesu yankijije. Amen. Jewe nari ngwaye umugongo kandi uwo mugongo wari w'igitangaza. Uwo mugongo hari ukuntu jewe narigeze kugira accident, hanyuma ndagenda kwa muganga, umuganga nteye urushinge, hanyuma uwo munsi kugira mve aho hantu byaragoranye. Hanyuma ndabandanya ndawivuza, numva biguma bigenda nabi. Muri iyi minsi ho byari byabaye grave, nukuvuga sinashobora nukukora no kumano kunama ngo nkore kumano, nunamye kunamuka ningorane. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma hirya yejo niho numva umuhungu tubana ambwira ngo umugongo wawe ngo reka hari igikorane ngo mukinanira cya gatatu. Hari igikorane uraraba Yesu arakiza, Yesu aratabara n'ukuri. Hanyuma jewe uyu munsi niho naciye ndonka occasion yo kuza. Hanyuma pasteur amaze kuvuga ati nimwegere hano abagwayi. Jeho naje ubwa mbere kubera nari mbabaye cyane. Hanyuma bavuze barasenga, dutanguye gusenga, pasteur arasenga, nanje ca ndafata aho hantu numva nari mbabaye cyane. Iryo fyigo ryo muri côté droite yariciye rifatana n'umugongo wose. Hanyuma ca numva ndamerewe nabi cyane gose. Hanyuma ndakoresha kwizera, ndavuga ati jewe ahantu ndakira, je mva ngaha nakize kweri, mva ngaha nakize kuko ndababaye. Hanyuma bahejeje gusenga, pasteur haruko navuze ngo nimwiyumve uwashoboye gukira, hanyuma yiyumve. Jewe naciye ntangura kugira teste, sinahora manuka ngo nkore kumano, ndamanuka bukebuke. Wamanutse gute? Ndamanuka kandi numva ntanguye, numva ububabare butanguye kugabanuka. Ndamanuka numva nkoze ngaha, ndatazira, ndavuga ati Mana urakoze, Mana urabinkoreye. Ndasubira kandi ndapima, ubu ndumva Yesu yankijije. Amen. Ahabwe icyubahiro. Amen. Amashyi menshi ku mwami w'abami. Amen. Subira kandi, manuka, duga kandi. Imana iguhezagire mu izina rya Yesu Kristo, abandanya kugira neza umwami w'abami. Haleluya. Turashobora kongera gusoma amashyi menshi. Uko wizera nawe wasubiye mu kibanza wumva umengo ni wakize, urashobora gukira mu kibanza. Hari watwandikiye ejo aratubwira ati nshitse muhira nkuko mwabivuze ati nakiriye muhira. Ibitangazo birabandanya bikoreka. Amashyi menshi ku mwami w'abami. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi. Jewe mpagaze ngaha nshima Imana. Aho umukozi w'Imana yavuga ngo abumva ububabare muri bas ventre, nahise umusongo ugumucumi tangaha. Ubu numva wakize ndamahoro. Hama nahise n'umutsi wo ngaha watwara ukusi, nashobora kwiyoza ngo ngiruka, ariko ubu urabona ko ngira gutya. Nawe urambwira abana ati nsirita mugongo mugubu ndumva ko ngira uku. Nukuri Imana ishimwe cyane. Umukozi w'Imana amavuta abandanye agwira. Amen. Imana ihezege niwe yakoreshe pasteur Artemo. Iki kintu yari yakivuze iri jambo iparo de connaissance yari yavuze umuntu agwaye muri ubwo buryo yaruye umumama, none Yesu amugireza. Amashyi menshi ku mwami w'abami. Imana duhaye abakozi, Imana basizwe. Haleluya. Imana ishimye cyane. Imana ishimye cyane gose. Amen. Bwambere na mbere mbanje gushimira Imana yashoboje nguvu zo gushika hano. Kubwanje ntavyana gushobora, ariko ni Imana yabikoze. Imana ihabye icubahiro cyane. Hama intahe yanje novuga, naje ngaha numva ndiko ndatambuka, umengo ndiko mponyora amahwa. Aca kuva nkumva nejo hose byari bimaze antuka nta kwezi kwari bwakwire. Aca kuva ntambutse nkumva umengo mponyoye amahwa. Me pasteur yavuze
icyangewe yacana precisa n'ukuguru exactement aravuga ko ari gauche ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo ngiye gukira ni jewe uyo ubu ndagendagenda ndashaka kugira uku Simba. cyakitse ndashimira Imana Simba. Imana ishimye cyane washaka gusimba simbagurika simba Imana ishimye cyane Haleluya. Imana iguhezagire cyane kandi bize vyongere kugaruka mu izina rya Yesu. Ndanezerewe cyane. Inge gatimbere ko twumva izindi ntaye zindi ngo. Wa mu mama wa mahasa noyo. Babwira icyo Yesu yagukoreye. Yesu ashimwe. Jewe sinari nateguye kuza gushinga intahe. Kubera nari nabiteguye kenshi sinari bwabishikeko. Mugabo uno munsi acaramvuga. Ca numva sinogenda ntabivuze. Jewe ndi wa mudamu yavuga yakurikiza umwana preventa. Imana igacimpa amahasa umuhungu n'umukobwa. Kandi ikindi kintu Imana yankoreye gitangaje kandi nguma ndagishima. Twarabonanye mfise inda hamaca ndagwara ndaja muri kiramarayo indwi nka zibiri. Nguma ndamurondera Pasiteri Keve ndamubura. Uwo munsi acara telefone ari mu gitondo arambwira ati nari mu bikorwa byari byangoye ca ndabwira nti ndi mu bitaro muri Kira. Acaraza asanga uwo munsi niwo munsi nyene bamprogramye kungirira cesarienne. Aca ndamubwira nti je baje kungirira Cesare. Carambwira ati ndigora ngaruke. Ikintu ushimira Imana gikomeye kubona abana banje bavuye mu nda niwe muntu wa mbere yatanguye kubakorako arabasengera inyuma y'umuganga n'amafoto ndayafise bavuye mu nda aca bashirako amaboko arabasengera. Rero nagomba mbwira abantu bari ngaha Imana muyihe igihe gusa, igihe kigeze byose birakoreka. Imana ikomeze imusiga amavuta akomeza asengera abantu kandi abazorambika ku biganza bize bibagendeye nk'uko byangendeye. Hari haheze imyaka myinshi asengera mbwira ati niwizere kandi yasengera imitwaro myinshi yanje ariko umunsi ugeze birakoreka. Imana imuhezagire. Murakoze. Imana iguhezagire namwe cyane gose. Angiriye surprise sinarinzi kari ngaha. Amen. Aba mama mufise ibibazo vyo kwibaruka. Aba mama mutararonka ibibondo. Inyuma y'imyaka 200 Imana muhaye amahasa. Uko yarari ejo niko ari uyu munsi kandi nikazohora ari. Wakoreye ibi uno muvyeyi igihe nawe cyawe cyageze ni wowe ugiye gukurikira mu izina rya Yesu. Karibu. Imana ishimwe cyane. Je nari maze imisi ngwaye amezi 6 arenga niyagaza. Nemaze amezi 6 niyagaza ku maguru, ku maboko, aha imbere ku mutima, no ngaha inyuma mu bitugu. Narahindutse sigaye nibarabura, nasigaye mfise amabara, murabibona ngaha mwe mwegereye. Ubu rero guhere ejo sindasubira kwiyagaza. Naraniyagaza ngaca numva ndiko ndashaka umubiri, numva ndiko ndasha umubiri wose. Ahantu hari hakomeye kwa ruhande rutoya cyane nko ngaha mu nda no mu mugongo. Aha hose niyagaza narahindutse nirabura no ku maboko no ku maguru no ku maso. Ubu rero guhere ejo sindasubira kwiyagaza. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana iguhezagire cyane. Hagira umuntu hama amavuta ya Elayo aca ndindira no mu mama ariko bandanye bashinga intahe nzana amavuta ya Elayo tuyasengere uzogene bandanye uyisiga. Imana igiye kugarukanira umubiri wari ufise. Shaka mbwire n'undi muntu ari muri kiro kibanza. Hari umuntu wasize muhira bateriye pese umubiri umeze nk'ifi cyangwa umeze nk'igikere
ku buryo wahindutse umengo ni ikindi gikushe kindi caje, uyo muntu ahari yakire gukira mu izina rya Yesu. Umuntu afise umubiri umeze nk'uw'igikere, umuntu afise umubiri umeze nk'isamaki, Imana imusubize umubiri we mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu yidegemvya yo muzima mu izina rya Yesu Kristo. Amashimeshi ku mwami w'abantu. Imana ishimwe. Uyu yansabye ko nobimuvugira, ngira ngo yatinye kubera ishengero ni rinini cyane, si benshi baba babimenye, ariko yavuze ati mbwirizwa kugenda nshinze intahe. Afise ibintu bibiri Imana yamukoreye. Yari afise ukuboko ngo kurimo akantu ka paralizi, ntiyashobora kuduza ukuboko neza, yumva gutimvye, ariko bariko barasenga ngo yatanguye kumva ukuboko kwe kuriko kuramera neza, kugira inkomezi. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri, gihe bariko barasenga bavuze abapfasoni bafise ikibazo cy'ibihe byabo, nawe nyene ngo inyuma y'amasengesho ngo yaramaze amezi menshi, yaciye abona ikintu Imana imukoreye, akize. Imana ishimwe cyane. Hinge gatoya, byabereye ngaha nyene? Byabaye ngaha nyene muhejeje gusenga. Ikimenyetso cyabonekeye ngaha nyene? Aha nyene. Shengera muri ko munavyumva. Wari umaze igihe kingana gute? Amezi atandatu. Araha nyene, araha nyene niho yaboneye ikimenyetso. Ni Imana ikoze igitangaza mu buryo bugaragara. Tosho gukomera amashi umwami w'abami ariko arakora ibitangaza. Imana iguhezegere kandi kugire neza. Genda uridegemvya kuva uyu munsi mu izina rya Yesu. Amen. N'uyu mumama nawe nyene yifuje ko nomuvugira ikintu Imana yakoze. Pastor Artemo ariko arasenga yavuze ngo hari umuntu afise umutwe umubabaje cyane. Uyu mumama ngo yahora afise umutwe, n'igihe bariko barasenga ngo uwo mutwe yari kurameneka cyane, ngo mugabo amaze kubivuga ngo yakira gukira, yatanguye kumva bigenda buke buke. Aka kanya nyene akiri ngaha umutwe wiwe wakize, ameze neza. Kandi ngo na asma yarafise yarakize. Imana ihabwa icubahiro cyane. Wari uyimaranye umwanya ungana gute? Asima nari ndayimaranye umwaka wose. Umwaka waraheze ndi mwishakoje inama n'imiti misi yose. Penedizolone na aminofilini ibyo ntabifise, narandaja kwiteza urushinge. Iyo asima yo nashize intaye no mafu ya point, abarongozi nababwiye ko nayikize, ariko nari mfise ikibazo c'amasinezite. Ndavuga ati mu izina rya Yesu, sindi uwo kuja mu badokiteri b'abawerera, sindi uwo kubagwa mu mazuru, nakize mu izina rya Yesu. N'ugutwi kurumva ubu nama ndiko ndamena umutwe abantu niyagaza byaheze. Amen. Uwo mutwe wava ku masinezite? Ego. Imana ihabwa icubahiro cyane kuvyo yakoreye uno mu mama. Amen. Turabandanya twumva intahe. N'uyu nawe Imana yamugiriye neza, yariko atubwira yuko nawe yaje ngaha afise iki kibazo cy'uko kuboko, hanyuma yumva ngo baravuze ivyerekeye ukuboko kwiwe, ati ndizeye ko bavuze jewe. Ntiyakugorora neza, kwari mu bubabare, ariko ubu woshaka kuvyereka ishengero. Kare ngo ntiyagorora, ngo nivyari vyizanye. Ego byarizanye, je ntaco nari nabaye, byaraje ndavyimba ukuboko, haraza akantu kameze nk'agakomere. Bimaze guhera ivyo ndabandanya mfise nyene ububabare bwinshi gose, abaganga baramvura baraheba barananirwa. Ariko ubu vuba niho haje umumama aciye ahantu nkorera, arambwira ati wewe itariki 30 arano nzokujana, ariko uzoze wizeye ko ukira.
ubyizere umutima wawe niwahashika gusa uzokira ndabyizeye nanje kandi nawe uzoza ubyizeye. Uwo mukozi w'Imana igihe avuze ngo twegere abagwaye je naje ndabanguka ndahageze aravuga dukora aho twoba uburwayi dufise je ndakora kuboko ku avuze mu nkokora umuntu afise amazi imisi afise uburibwe bw'ukuboko mu nkokora numva ndakize ngoroye uko numva nta bubabare namba kare je sinabasha kwikora kare kwari kumeze gute ukuboko sinagorora ngo shikane kwaga umukubu yaguma agufasha ukunyene none ubu woshaka kugorora ukavyereka ishengero duza hejuru duza ukuboko hejuru bibereke funya ukuboko icubahiro ni ca Yesu amen. Twumva intaye zindi zitatu hamaze turangiza hanyuma bashize nimero ya telefone ngaha birashoboka ko tutoshobora gushinga intaye twese ariko muzokwandike message kuri WhatsApp kuri no nimero ya telefone bariko babereka ngaha kugira ngo dushobore kumenya intaye zanyu kandi zifashe benshi. Imana ishimwe cyane. Hama nanje nje ngaho imbere nje kubashingira intahe. Je nari mfise ikibazo cyo mu mukondo nari maze igihe kinini cyane kiringo gishika nk'amezi 3 mbabara mu mukondo ndibwa cyane gose havamo n'amashira no kwa muganga naragiye muganga arambwira ngo nta na kimwe babonayo nta mu bunyene nicaye harya pastor ariko adusengera ngaha numvise ya misonga yose iheze numva sindiko ndababara ndagenda hari inyuma ndaraba ko amashira ariko aravayo mbona nta na kimwe kiriyo amankwambuze ati Imana ishimwe cyane kuba yakoze ibintu nk'ibyo byose. Tuyikomera amashi menshi kubw'igitangaza ikoze atamisonga acumva kubw'igikorwa Imana imukoreye muri kino kibanza. Imana yacu yabwa icubahiro amen. Yesu abikoze kandi akugirire neza amen. Imana ibahezagire cyane. Twumva intahe y'umuntu hanyuma abafise intahe babandanye Haleluya. kuri kamera. Je nanze mpagaze ngaha nshinga intahe igihe umukozi w'Imana yavuga abagwaye mu mugongo nari maze nk'amezi 3 mbabara mu mugongo cyane. Igihe umukozi w'Imana yavuga ababara mu mugongo burya anya ariko arasenga naciye niyumviriza numva mu mugongo numva ububabare buraheze. Nagiye numva akantu mu gutwi gakubita numva mu gutwi ndazibuje. Wari ufise ugutwi kumeze gute imbere? Mu gutwi nagoma numva ikintu menga n'ikintu kimbuza amahoro mu gutwi ndani. Cagira gute? Nafata n'akantu nkikurugutura mu gutwi mugabo bikanka guhera nkumva no gutwi kutumva neza nkumva kubura amahoro. Rero ico gihe umukozi w'Imana avuze abagwaye umugongo nagiye numva kuva mu kuguru hariho ibintu kuva ku wa kabiri numva mu kuguru umenga n'ibintu naho nyoye nk'amahwa nkagoma numva umenga n'ibinyanya. Rero nagiye numva mu mugongo bihera numva ububabare buraheze nari nazenshavuye numva mbabaye kweri sinayumva umunezero. Burya nagiye numva mu mugongo ubwo bubabare buheze numva ne mu kuguru hari ibintu bihindutse numva ne mu gutwi hari akantu gakubise numva mu gutwi harazibutse. Haleluya. Icubahiro ni ic'Imana yo yamukijije kandi uwo mudayimoni yari mu gutwi kwiwe agahunga kubw'ubushobozi n'ububasha bwa Yesu Kristo. Byahora bikunda ko wunama woshaka gukora ikintu utahora ukora tubirabe. Haleluya. Dukomera amashi Imana kubw'iki gikorwa imukoreye amen. Amen.
imana iguhezagire cyane. Haleluya. Turiko turegereza kurangiza, mugabo hari umuntu yansatse Jesse ngira nashinze nahe naho byogenda gute. Habaye iki? Habaye iki? Amena. Amana ngombye gushinga ntahe gatoya. Sinahora nicara ngo mpaguruke. Ni wa wundi yava muri moroge. Nakiriye ngaha anye. N'ubunye naje numva ikizunguzungu. Nakize ubu nakuye kamarori. Ndabona umuntu wese. Kare byagenda gute ntiwashobora kubona neza? Kandi umutima wasima gose ubunye n'ukuri umutima waho hamye. Ndibuka yuko Pastor Artem ariko arasenga umuntu afise umutima usimba cyane nkaho ushaka kumuvamwo. Urumva yuko Imana yabikoreye uyu. None byari bimaze igihe kingana gute? Umwaka n'inusu. Kuva biba umwana wiwanze bakamwibira ku ishuri niho umutima waciduga gushikana n'izi saha uwo mwana sindamuronka Imana izomunzanira. Amen. Ibikore mu izina rya Yesu. Ariko ubu wipimye uricara urongera urahaguruka. Haleluya. Imana iguhezagire kandi Imana mukijije n'amaso ubu arabona neza. Yesu aguhezagire ujyane umugisha w'Imana. Amen. Muri iyi ndwi guma niyagaza rwose nukuri uva nshika nganye sindiyagaza. Kare wiyagaza ariko ushize ngani urasura kwiyagaza kandi uzosura kwiyagaza mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana iguheze gucana umugisha w'Imana. Amen. Ndabasaba duhagurutse ku maguru yacu.